twe twabaye rero nkuko tubaye abayimigra ba mbere b'abarundi muri Montreal muri Canada. Izo ni 90 Canada vraiment yari imeze nabi. Ubuzi ntabwariho. Umva wowe ugasanga nta buzi buhari. Abene gihugu bacabura twakazi kumwene gihugu umusango umuzungu usanze nabaje kurondera akazi muri izine. Umva ntibaguha akazi umuzungu yaje. Usanga rero ntivyaye vyoroshe. Mugari Canada igendera duga bazajya izi kompanyi umva za Bombardier twe twashitse ariho ziko ziraduga ari buhoro ziko ziraduga. Iyo myaka 94 kuduga hari mikashe ari bwaze nta eko kashe na Facebook na WhatsApp nta YouTube bamenya amakuru y'u Burundi communication yari panze gute utazi gucunganya by'amadeni warashobora kwikura muri systeme wenyine kwikuramo ntumenye ngene bitunganya ico kintu cyatugoye gose cyo nk'abajene ukonsoma utazi ibyo ukonsomye ugura ikintu kwera wagikunze mugabo utari ugikeneye rero twe twibaza ko twabaye aba victime ba mbere twe twarakubititse kugira abaza mu nyuma bandi babwiye ico ntukoreko ico kikarte kireke bari kwarakubesha canke ntuyagi koresha yufise mu mufuka iyo karte yireke ntuwonone credit yawe gihe abantu benshi ngo ziva ngaha zimeze neza hakuritse hari abantu bakundana bakazabumva ngo bagize divorce ngo bagabuye abana ngo abana bakurikiye mama canke papa niki kintu niyo shetani itera abantu bava ngaha bikundaniye bashikari ugasanga ingo nikizikibandarire zibanyeranda nkuko Imana yabishatse ntufe kugenda ata vision ata mu murongo uri kurafata ati je mu myaka 10 nzoba nguzi inzu ya mbere mu myaka 20 nzoba nashize amere y'uruhande kwigisha abana banje mu mashuri meza kuziganya jewe imyaka nta deni nzobasigaranye mu madeni nafashe yose nzoba nahije kuyari umushahara rero ni ucukora Happiness Airbnb Maison de Passage. Wowe wifuza gushikira mu kibanza cyiza urare neza ushobora no kubika ibintu byawe mu mutekano ntangere. Happiness Maison de Passage yaje kubwawe. Dusange mu Gatunguru neza neza kubayira biri uduganya ahantu bita ku Quarantaine. Maison de Passage iri mu bintu byose. Ibaze nawe ivyumba bitandatu, cuisine zibiri, salon zibiri, kuri security y'akataraboneka, kuri camera de surveillance ku buryo ndurushinge rwaguye urutora. Badiaspora namwe mwese mwifuza gushikira mu kibanza cyiza murashobora kutwakura kuri guteranya rimwe amajana 53 amajana 816 15 78 canke naho mukatwakura kuri 69 13 13 ubusa kabiri. Happiness Airbnb Maison de Passage, urara neza ukarota neza. Hello boys and girls, ici rakomeze neza kwa kundi ahandi ndabakora juste gale Kedro from Warisa ke Black Machine Black via the camera mwitu musaza ndakubwira ko byamaze komera nabakuye aho muri ndabazana ngaha turi mu kibanza ciza turi mu rusengero balo b'Imana ntibaze ngo turi mu rusengero indani oya turi gutere ya basket iri ku rusengero mukaza kubabwira tubone umukozi w'Imana benshi baramuzi Pastor Makaka kwa kundi ahandi ndamutse abantu bari Edmonton abari Ottawa abari mu mavile atandukanye muri Canada uno munsi tuza kuyaga ibintu bikomeye cyane na cyane ko uyu numwe mu Barundi bagiye kera haraci imyaka ishika 30 avuye mu gihugu cy'u Burundi aja mu gihugu cya Canada kurondera ubuzima yagiye atara pastor yagarutse ari pastor mbega urugendo rwe rwari rumeze gute ligikanura twe gugwaruka dufise indoto zo kuja hanze mbega ugiye hanze yo kuri kugira ngo ashobore kwiteza imbere ateza imbere umuryango na cyane ko azaba ariko nateza imbere igihugu kwa kundi ahandi ariko vyongeye turazana kuganira kucerekeye ikanguro afise intumberi yahe yo gushikana ubwoko bw'Imana hehe hariya kwa data nuko ndakura musa pastor yes kwa kundi ahandi impwemu yera impwemu ikomeye bamambwira ngo ngo turasa ngo nzobaza abavyeyi je nzobaza umuvyeyi niba yaragendeye aho yo muva oya kera urumva abantu barakundana nta mahoteli ari abantu byarashirwa asanga aratembereye bakamuhindara ego nuko rero ndizera kumeze neza turashima uhoraho muraberewe yego vuba murakunda kwambara amashati yeba zimwe original kwereka abapasiteri benshi bambara amakositimu ariko mwe mukunda ishati cyane jewe ni decision nafashe
zinafasha amashati arerekana ikositimu uri ibintu by'imanza zikomeye aba ari ibintu bikomeye rwose ugasanga rero iyo wambaye ikoti nabo muri kumwe baca babona umengo ni umuntu ukomeye rwose umuntu icubahiro gikomeye rwose jewe ntavyo nkunda ivyonye nkunda kuba yego nje mu bantu nka bose ishati ni kandi ishati ni nziza wow cyane cyane y'igitenge ishati twikorera ngaha wow kugira duteze imbere nabo ngaha ntiduteze imbere amakoti ava hanze za Turkiza he muga nabo ngaha bakora ishati bakora igitenge nabo ngene tubashorere yego hamwe wambaye made in Burundi iyi nga kameme yavuye kure yaranzimvye yaranzimvye kwatamuzi Pasteur Makaka ninde Pasteur Makaka Murundi dubatse yego mfise umugore umwe narongoye kabiri kubera iki kabiri gute ni civile na Rorije umugore nkunda cyane tumaranye kuva 2001 tumaranye imyaka 23 wow tuvyara abana batatu abahungu wafyaye ku rugero oya utegerezwa hariho mu mufuko biravuga cyane abahungu batatu abahungu beza bakomeye vraiment nkase umwe wewe turi mu kungana ubuto bwanyu bwari bumeze gute ubuto bwanje nakuriye ahantu hitwa mu Kabondo Kabondo impande ya École Belge ibintu bimeze neza twe twabonye ingwano twarakuze amashure primaire nayize mu Kabondo no kuri Stella secondaire ndayiga kuri Saint Esprit mugabo baranyirukana bandungika ahantu hitwa Makamba wowe nahoze sinajayo caja kuri Islamique ndahiga imyaka 3 ndamenyana n'abantu benshi aryo uzurahindura amashuri uramenyana n'abantu ubwoko bwose background zidasa yego kandi narakinyere basket cyane ko nataye ntayubuze ebana demete ndakwizi numva basket nakinye gose kuva mfite imyaka 12 nakinanye sinzi ko ubonye bagikina Olivier Dumbo entraîneur wa Dinamo nakina n'abajene benshi ubunya n'abantraîneur harabona formé ubunya asanga ko bari bayime bitagoye wow bitagoye twarakinana kuri Saint Esprit twarakinanye n'abajene benshi donc basket vraiment ari nka passion yanje nico nakino nabona ko nzokina muri NBA mu mwaka umwe urafise indoto zo muri NBA ubuzima burabandanye iki wisanze gute mu mahanga urumva rero 94 niho navuye ngaha 94 rero twari dutanguye ibihe bitoroshe by'ingwano ngaha mu Burundi kuva 93 94 abantu rero nza numva batanguye kuzarondera kugenda hanze cyane yose famille rero twagendera gose kwabuze ubona bagiriye rimwe bakivuga nti bagiye gara ngo bari muri Canada ukatunikira udukete twadukete tumwe turi mu mafoto yego aha ni foko ndashi hanyuma rero nahise umukuze imari muhezagira cyane umukuze Jean-Luc ari muri Etats-Unis we yavuze ati none nta kuntu nobaronderera namwe mukazi leta ko n'abakuze batanu twagiye ibona abakuze batanu amaviza ntakibaho baviza de groupe ubonye abahandbarere gusa yego urumva ashitugira rimwe rero tumva arivyo bigezweho cyo kuja hanze ukarondera ubuzima bwo hanze abarundi ico gihe ntibavoyaje babona ko babaye ngaha ata kibazo bakora ibihe by'intambara byo kugira ubwoba cyo kurondera aho ibintu bimeze neza tuja muri iyo muvuma yego turagenda shika muri Canada mahitwa Montreal muragiye ukishika Montreal mbere kugenda indoto zawe zari zahe je nagiye gume ni Washington washaka nuwo mukuze yananiye yego yarandahiye ati yagenda Montreal ati ngaha nakigenda je nashaka kuguma muri Etats-Unis ine basket ko umva indoto zanjye zo gukina muri NBA
rero ashaka kwigumira aho rero nawe avuga ati ahandi hafi aha nashitse Eh, na Washington nari nzi university iriyo yonyakira nari ndamaze kuhakarikira mugabo ko turi kumwe n'abo bakuze turi muri mouvement d'ensemble tuvuga ati genda hariya muri Canada ugire umwaka w'ibiri hamushuze bizoba birahera nuko urashitse Washington urashitse barakubwira ati bandanyiriza hariya Montreal wa mugabo we ibyo bya basket ni nyuma y'imyaka mike uzogaruka turashitse Montreal rero twinjiye Montreal abantu no kwari ko hari abantu abarundi benshi bo bari nka 200 muri 94 abandi bari muri Montreal bari nka 20 ntitwarenza 20 bagiye baraza mu nyuma mugabo jewe no kubarira nti abandi abazi ntibarenga 20 30 abantu bamwe bari abanyeshuri dusanze hamare n'abandi bari bamaze nk'amezi 5 6 bashitse twe twabaye rero nkuko tubaye abayimigra ba mbere b'abarundi muri Montreal muri Canada ego ubuzima bw'umujene ngene buratanguye byari byoroshe ko abarundi turaronderana abarundi turafashanya abarundi dukunda umuntu tuzi hariya yo dufasha ikintu usanze ahantu atanumuzi ibyaho atanumubizi atanumuyikubarira abo twasanze babirabure yarabaye isi n'abajamayiki nabo bakabona umengo twintu turabirabura abona umengo n'abanyafrika n'abantu ntibabazi nabo bivira hariya muri continent America hembo bona abanyamerika bakabona umengo abanyafrika n'abantu batabintu bazi hano batubaza niba tumaze kubona televiziyo niba amazu yacu ari mu biti niba tubona ingwe cyangwa tubona inguge tubona amaliyo babona Afrika vuba mukundi ama rero mugabo buhoro baratumenya abazungu baratumenya ntibya byoshe kwiga kuko urumva amadiplome yo ngani bayazi bateza kubereka bakuza guha ibibazo ugasanga amashuri twize nga amashuri meza ariko vuba twari distenga turavansa kuronka ubuzima byari byoroshe vraiment yari ubuzima butagoye ko ibintu byose twakora twaba ba mbere babikoze uburazi ko Burundi aronse akazi ahandi aca bwira uwundi ugasanga muhahuriye muri abarundi 30 wese murondera akazi kamwe aho twita liftakisi ngira abakorege yacu bahamenya twahahurira turi abantu bose mugaka barondera nk'abantu nka 3 yari amajansi kamukazinduka ntivyari byoroshe kandi ukahahurira n'abantu ubwo background zidasa ari abana b'abatunzi abana bo muri ville abana bo baruguru abahe mwahuriraho mwese cyo mutangura kumenyana rero mutangura gukundana agiye muri ahantu mu mahanga murakundana gusa yego gufashanya ubuze ikintu tukamuterera ubuze tukamuserukako community y'abarundi yatanguriye ngaho siya community wumva twazitangura n'abanyeshuri bumva bariyo kuko n'abanyeshuri kamwe bariyo baradufashije kutwakira hari nk'uwitwa Nikodemu yari umuperezida wacu n'ubu asize amateka yakira abarundi bose hanyuma yego abatwakira mugabo urumva ko batari bazi bya immigration bareze by'amashuri ntibabwiye ngo uja kurondera akazi hehe canke ngo ugenda urondera impapuro hehe nicyo twasanga turiko turabidekuvura ma formation y'akazi nicyo twakarondera yego imyaka irarengana vraiment yego kandi rero muri hamwe mwarafashanya wow imanza zikaba imanza mwari mukiri bake mbega wagiye ufi warakijijwe oya je sinagiye nkijijwe vraiment umugasi sinari nkubagana gose nari umu sportif vraiment ari sérieux nabona ko nzoba professionnel to ntabiyeri nanwe kiri cyambere ndakinyoye nshitse hanyuma urumva ibintu biraba ibintu imyaka 7 maze muri Canada niho nakijijwe imbere ko dushika ku gakiza kanyu imyaka 2 ya mbere wavuga ati nzoca nsubira Washington kutasubira Washington byarahindutse kuko urumva impapuro uba ufise ntiziba zikwemerera yuko ugenda kuba muri Amerika Canada gushika uronse ubwene gihugu bwaje citoyenneté urumva iyo kera ubonye bazironka bayaruka mugabo ico gihe byagusha gufata imyaka 4 5 kugira uronke citoyenneté
kugira uronke residence byarafata iyindi myaka 2 3, ukabisanga rero mu myaka 5 6 niyo uronse ubwenegihugu. Rero wari ufite imyaka 20 igashika ivyo gukina muri NBA canke mu university bavyavuye. Uko imyaka irengana ni kuvuga ati uraza kaduhindure no ngaha ni muri Amerika. Yego turiga amashure, yego turahindura basket, turayihindura turayivunja, dushira amashure, turiga amashure. Wow, birabandanyije. Hari umuntu abazi yuko ashitse hanze acashika atora amafaranga cyangwa ubuzima buca bworoha. We vyakugendeye gute? Wasanze ubuzima bwo hanze bworoshe? Ubuzima bwo hanze turabiye ku by'amafaranga nticyari byoroshe. Kuko urumva twe twashitse ahantu bari batunganya ibintu ukundi. Sico kimwe nkino. Batunganya ukuntu ukundi nk'ibyo gutanga amadeni, byo gukoresha amakarte de credit amadeni, gusaba ideni y'inzu, gusaba ideni y'imodoka, gusaba ideni y'ivyo mu nzu. Umva byose bigendera ku madeni. Kabisanga rero utazi gutunganya iby'amadeni warashobora kwikura muri systeme wenyine. Kwikuramo ntumenye ingene bitunganya. Rero ico kintu cyatugoye gose. Cyo nk'abajene ukonsoma utazi ibyo ukonsomye, ugura ikintu kubera wagikunze mugabo utari ugikeneye. Ugasanga rero icyo bita education financière ntayo twari dufise. Hariya baragira liberté financière urayironka hakirika. Kuziganya, kuronka ama opportunité kwinza amahera mugabo uko yaronka usamaye niko wayana dépense. Rero twe twibaza ko twabaye aba victime ba mbere. Twe twarakubititse kugira abaza mu nyuma bandi tubabwiye ati ico ntukore ko ico kikarte kireke bari kwarakubesha canke ntuyagi koresha iyo ufise mu mufuka iyo carte yireke ntuwonone credit yawe cyo bita credit. Je twe vraiment byadukoze ko gose twataye imyaka ko tutari tuzi ngene tubikoresha. Birakunda yuko ingorane ishobora gutuma uta imyaka cyane gose. Iyo uyikoresheje nabi hariho amanota baguha uko ukoresheje neza. Kuko uyikoresha nabi niko amahera bayakura, amanota bayagukurira. Ugasanga rero ugiye nk'ahantu gusaba ideni baja muri ya systeme bakaraba ati uyu muntu afite amanota ngaha. Ari usaba amanota make ntaco baguha. Ugashiteza kurindira imyaka 7 cyangwa imyaka 5 kugira usubire ubitunganye ibyo wakoze nabi. Ivyo rero twebwe benshi muri twebwe twashitse 90 imyaka 90 début 2000 benshi baguye muri uwo mutego ko twari tuzi ngene tubitunganya. Ugasanga rero tugiye kurekipera twabimenye muri 2010 2008 niho abantu bononye credit basuye kuvyuka. Muri Canada ntibaguta babwiye ati bana imyaka urayirindira kugira bishobe bitunganye mugabo uragaruka. Rero tuko turagaruka niyo twabwira abandi nimukore ko harababa nimugide ni muzungu mubaza ngo umuzungu ntazi ngene yishuze. Oya ni meza waguze iri huyiheze akware ati iri mu mezi 10 iri mu mezi 10 ntukuremo bigenze nawe ba telefone babwira ati bana bimeze nabi. Rero nk'ivyo twari tuzi twari dufise izo nyigisho urazo mu mashuri nino byo kwigisha ibintu by'ubutunzi bitanguye vuba. Kera navyo bigisha nta bintu by'ubutunzi bigisha ngene ujera amahera twese twari tuzi uzokora mu biro. Ndi buku muzungu umwe turi mu ishuri two twiga terminal umva hari ngaha twahijije hari washikira muri terminal barakumanura umwana yaturavye atuma ko abanyafrika bose biga ngaho. Ico gihe abanyafrika bari ngaho yari abarundi abanyarwanda n'abakongomani baradutumako turaza turamumviriza yo mu Faransa agira ati mwebwe mwe banyafrika reka ndabahesoke nimuje muri university nimuje muri university nimwiga imyuga muba plombier muba electricien mukuri ibi bintu abazungu bateko barakora binjiza amahera. Twamwumvirije aho numengo ni mukoroni ariko atuza abanyafrika ngo batere imbere tuza kuja muri university nabyo twaje gukora mugabo mu nyuma tubiravye twari kuba twakorera amahera menshi iyo tugenda muri iyo myuga mito kuko ari imyuga mito irinjiza amahera menshi gusumba imyuga minini. Mu plombier yarinjiza amahera menshi kurusha gukora muri nuze gukora muri banki. Plombier umu electricien yashize aramfactura guhanda atarakora taratangura akazi
hari n'ama métier en voie de disparition abandi bakora imeza za bois aba ébéniste baga ntibakibaho kugira umurongo uracira amahera donc hariho ama métier mato usanga ahemba amahera menshi rero nka tuye tubimenya hakiri kare niyo twari kuyiga tugaca amahera kuko ntibibuza ko mu nyuma uja muri university mugabo twari kwanza tukamenya ati twebwe ntituri abazungu twebwe turi imvukira twebwe tuje kumenya ubuzima rero abaje mu nyuma twari babwiye wesha aca by'amashure banza urindire ntiwihute raba wowe wasize ni muhira wasize bimeze nabi muhira banza ukore rondera akazi gira formation raba ngene wiyungunganya kugira ufasha abo size inyuma ntucuja mu mashure ngo uhideni nawe mu mashure hama hariya naho basigare bararira oya wewe tangura akazi d'abord rero nk'ivyo twabibahanura abantu baje tukabereka ati hariyo formation imeze guca ya 2 ans kabutanguye hariya genda ucu umushoferi genda hariya utware uba we Amazon genda hariya ufasha abasaza nushaka ubuntu buzigene bwo mu biro batwigishije ngaho i Burundi we directeur kure muri banki umukadre biga bizoza mugabo ubunye banza wiyubake bushike wiyinstale we stable rero nk'ivyo rero abaje mu nyuma twababwiye twe twaguye mu mutego ukaja mu mashuri akakunanira aho ndokora ama university twize nibara akakunanira kurumva uje muri system utazi mu Burundi twiga imbere y'ikibazo harabiga chaque semaine chaque jour umwigisha agati mwabisomeye tego twavanze basomye bari badaye dusoma ibiki biri muri programme tuza kwimenya ugasanga rero urayobewe ye kwigara denye minute birakunaniye ugasanga ari nk'amashuri nkayo haraye abo yananiye hari ama university tubwira abantu ntiwihute haya ntujeyo ya polytechnique bikomeye yenda wiga umwuga wanze ucamaye hagize ucaye mugabo nk'abumva bashaka kwiga nabo nyene bariga bakamenya yego birabandanye akomba nkene kumenya iyo myaka 94 kuduga hari mikashe ari bwaze nta eko kashe nshimira abantu baronka muri mikashe bibuka abarundi bari i Bujumbura gusa rero nta bagenzi barese kunyibuka sinzi impamvu ebana mufaye tufanye kazi bane ico nta Facebook nta WhatsApp nta YouTube bamenya amakuru y'u Burundi mwamenya gute amakuru ukumbure mwayaga gute communication yari panze gute je nagize hotmail hotmail fise yo kuva 1996 niyo mfise n'ubu hotmail ndi kuri university araza mu Burundi umwe ngenda kora ikibintu araza ngo ti emegwanye neza ari wose ari ime andika izina ryawe ngane andika preno nkashira ati yeye ni adresse yawe no kuvuga iki ngo ngenda kurunga iki ndabona yarungitse message nonansis nijai byoroshe urumva kugira telefone umuvyeyi yari acrobacy zimwe zidasanzwe ko ama fixe samazu yose yarafise ama fixe wasanga ari umubanyi umwe usanga muri quartier uratanga amasati wewe uzoze samedi uzoze vendredi zo telefona hariya rero gutelefona byari bizimvye byari bizimvye warashobora guheza kwera gukumbura uri ku telefone ukibagira yuko amahera ari kaja kuri facture ko barirukira banifuza facture zizo kwezi guheza ukazona facture amahera $1,000 ku telefone kweri inkumbu n'ikindi kiye wavuze bibagiye ko amahera ari karandiko yego ugasanga ari nk'ivyo vyaronona ibintu ko yavya amakredi utarishe telefone barakuganira byari bigoye kurungika amahera rero rose umuntu aje umunyeshuri abekije niyo baza kenshi ati kacumu byate bana ngaka kanoti unshikirize kwa ndaka kacumurungika kanoti kazinga muri ya makete guca sha muri envelope kamubwira ati ubu n'umuvyeyi kaca nyaruka mu nyuma turatangura turamenya bibaza ko muri 2000
hatanga kumenya iby'amatransfert transfert mu mabanki mugana we mugabo mva ifo ko umuvyeyi nawe afise konti ya devise wacurondera umuntu ngaha mu gisagara yose konti ya devise bari bangahe ivyari byoroshe ko ari urugamba rwinshi ntivyari byoroshe abagenzi bawe usize i Bujumbura rimwe na rimwe ntiyagiye vyashika ugasanga ntibagutaho yabonye umenga wabahevye je nibuka igihe nza ubwa mbere naje après 6 ans na gatandatu muri 2000 nebana ngaho ari kirori umva uje uri come from niyo cavuye hanyuma no come from caje mu nyuma twe twarabakiga basha akandi gaterme bavuga ariva atuka ari ibintu nk'ivyo uje barakumenya uje ntuzanire ikintu mugiye muja mu mwakuranye kirato nkuzu cyari ntiyavyumva cyangwa ntuzana amahera muhe kashi ntiyavyumva kuko bari kugira uri itike yonyine ugure itike cyasaba yuko waziganye wakoze gose uje kuraba muvyeyi urakumbuye muvyeyi ubwira ushike ngaha rero kera ico gihe ivyari vyoroshe nk'ubu hama rero byari byoroshe gute nabyoshe kwera ama context Canada ntiyatunze uko iri ubundi Canada yagira atunga buhoro buhoro cyo twase 90 hari icuka kitoroshe mu buryo bw'ubutunzi bwa Canada bizane 90 Canada vraiment yari imeze nabi ubuzi ntabwariho umva wowe ugasanga nta buzi buhari abene gihugu bacaburo twakazi kumwene gihugu umusango umuzungu usanze nabaje kurondera akazi muri izine umva ntibaguha akazi umuzungu yashize yaje usanga rero ntivyari vyoroshe mugari Canada igendera duga bazojya izi kompanyi umva za Bombardier twe twashitse ariho ziko ziraduga ari buhoro buhoro ziko ziraduga rero Canada yagira tungira gushika yigeze ubunye mu bihugu bikomeye gose mugabo twe tugishika ntivyari vyoroshe kandi nta kazi uho umuntu utazi vani bakuzi nide uvuga ngo akurefere iyo byo ma reference indi propriétaire w'inzu cyangwa umuganga kuvu umva nta numakuzi umva ari akiraza hakazi umuntu atazi aho yobaza ngo mbazende usanga rero biragoye ntibaguha akazi gucoye nta experience ufise experience diplome yawe ni humanité complète iyo diplome yitanze umuzuba avuga ati nigiki ni bac ni humanité complète ntibatwumva mugabo bakumva tuvuga ifaransa neza bakumva dusoma manière meza bakabona muganiriye muri interview uyu muntu yiko bien hariho bamwe batanta chance ateka tumwe 3 mois turanye n'abandi bavuga ati nta chance ifite gasanga rero ico gihe abari bafite ubuzi bari bake ubuzi nyene buri fixe abandi bacu bakora ibyo mu biti cyo kwisumamwo mu masezo canke mucihe barondera akazi nyene vuga ati neza gutaha neza kuja kuraba muvyeyi ndakumbuye muga ntuzanye ibifaranga byinshi ngabuje ku investisi ivyo wonye ivyo vyatuma usanga uje uri umuntu muto udashobora kugura nkuko bazagura ama parcelle canke bagura amazu oya ico gihe twaza turi abantu turashika neza ntiturafata niho twatugishika kandi ubu ukiri umujene ntuzi kujura n'amahera usanga rero n'amadeni warafata amadeni ugiruze ntuyarihe vraiment ntivyari vyoroshe numva Canada nuvumengira afise akantu ko gufata credit cyane ni credit nta kintu na kimwe muri Canada kitashobora gukorwa ata credit kugura inzu ni credit nta muntu agura inzu cash amweke uyakuye ahandi nta muntu agura imodoka n'amahera yiwe wowe uyonona kandi bashobora guha ideni yani cyamvisa mu bindi yashira mu action yashira mu mantuze urashobora kubishira mu bindi bintu biyagwiza kurusha kugura imodoka icitavare ufu mukoresha amahera ya banki ni ideni ama immobilier mu nzu meza intebe televiziyo byose usanga ari ideni gasanga rero byose bikorerwa mu ideni systeme yamaze kuja mu kibanza kandi systeme nziza vuba byose bakwesongira ngo systeme mbi oya
ni systeme uyikurikije ukwiri neza ukamenya ingene uriho ibintu vyawe buhoro buhoro urashobora gushika ku kintu cawe urashobora kugura company urashobora kugura imodoka ntatari imodoka yawe gutwara akari imodoka y'akazi za transport zande urashobora kurira amashuri abana ukoresheje ideni donc ugasanga ubikoresheje neza warayigishije ko neza credit nziza no ngaha mu Burundi byoshika amabanki atanga gutanga amadeni neza vraiment uzobona ama projet menshi aciye atangura kuba ko hari abantu usanga badakora ikintu kubera atakaje banki nayo niyo baguha deni kwita kuzi rero muri Canada baraguha ideni bataba bakuzi nta bintu by'amagaranti ngo mpaparse titre ya papa canke titre oya baraguha ideni gusa barakuraba après 3 mois après 4 mois utarishe barayugara ntabwo aje muri ya systeme y'abadahabwa ideni rero nivyo ino bigira byofasha amadeni yo vraiment ninorega amadeni ari nino amadeni ariho gusa no kuba yahaba mwebamwe hari umuntu yambwiye ati ntushobora kuba umubosi udasaba ideni ahubwo abantu babagwiza tunga ahubwira ati ntukoresha amahera yawe ugira utunga koresha amahera y'uwundi kugira ugwize itunga buganye utagukoresha amahera yawe umva ubukuharura nabi koresha amahera ya banki tuvyesha pana y'uwundi ya banki ufumuri ideni ufumuri ha intérêt mugabo uri kugwiza umwimbo ayo mahera yawe nawe uyemvesise mu bindi bica bikwinjiriza amahera menshi kurusha gufasha amahera yawe yose ugacashira muri iyo business uhonje urumva byinshi fata risque igabanye na banki mukorane ubu partenaire na banki ko niho kazi kayo banki no kugurana amahera hanyuma ugwiza umwimbo n'amahera y'abantu biri mu principe ya entrepreneuria yuko ufise ideni biragufasha kugwiza umwimbo kurusha tuvuge ko mu Burundi uravye system hari banki zitarashika bivanye n'ingene gusaba ideni gusaba ingurane biba bigoye yego amabanki ntarashika kuri sinovuga rwego rwo hanze bibaza yuko n'imitahe itangana nabo nyene baraharura akarabati imitahe yacu ntingana ni twotangwa amadeni abantu bose n'amahera dufise ngena ngana nibaza ko imitahe itangana kandi na culture yo kwishura umuco wo kwishura ideni ngaha mu Burundi urabuze hari abantu bafata ideni azi ko atazoyishura uwo muco rero umuco wo kwiba ico kintu vraiment nabonye ngaki kuba maronete nasanze hari ikintu mengo ni ibintu bisanzwe kwiba utabwo utivyo mengo nuri umugabo foko ushobora kwiba ushobora gukatisha nasanze ari umuco haya rero umuco wo kutiba nibo bafise muzungu ntiyumva ngene umwivye ikintu bagisiga ngaha wonye bagisanga donc kuba honnête ni ibintu biri muri kamere y'abazungu twe twabisanze kandi ubiguye mu cyo nawe usanga wahindutse yego usanga twikinda ciba kandi nshobora gucigurira gasanga rero uwo muco n'amabanki atusanga atangwa gushiraho amagaranti est-ce que uyu muntu twamuha ideni twamwizera avuye nindamuzanye afite garanti kwera uwo muco wo kutishura mugo uwo muco twawuteza imbere ngaha tukawigisha cyane cyane tw'abapastori twigisha cyane gose kuba honnête cyo bita kuba mwizigirwa moya integre bagwaye ikintu ukagiheza utivye udakoze ko udatishije ico kintu vraiment kiri mu bintu vraiment je ndiko ndahimiriza cyane ka tuve mu byo kubesha cyo kwiba byo kubona umengo ndaguhaye mugabo ucyunyegeze twinjije hamwe twashize amera hamwe mugabo kurose okaje yo kunyiba ucyunyiba usanga abantu rero ntibagikora bagikorera hamwe mwese agenda kwiwe ivyo ni ibintu biri mu kamere ko guhindura bigomeza ku yindi mvuwe mudasanzwe muri ko muratubwira mwatubwiye ikintu kijanye na education financière na liberté financière kuko ikintu cya liberté financière numva ari ikintu gikomeye cyane bahagarara ko cyane ino muzorabe abantu bagize muri za bukuru no mu Burundi baragira ikibazo ca cash abaho gute nabakiri ku kazi nabagifise wa mushahara
atafise abana bamurungikira cash aca yikurahe. Usanga rero ageze muri 60 65 atafise inzu yubatse ngo iziramwinjiriza aronka iyo cash flow ayo mahera azarinjira birabingorana. Benshi rero uzumva ngo bagiye muri Canada kwera ugati hari mwiburi zoronka yo kubaho. Liberté financière rero no kugira uri kuraba muri iyo myaka yose utegure ngene uzoheza, utegure ibyo uzoba ufise ugeze muri za bukuru. Ayo mazu uzoba warayarishe naho byo gufata basi imyaka 10 20 30 40 mugabo aba uri kurategura, ntufe kugenda ata vision ata mu murongo uri kurafata ati je mu myaka 10 nzoba nguze inzu ya mbere, mu myaka 20 nzoba nashize amahera y'uruhande kwigisha abana banje mu mashuri meza kuziganya. Jewe imyaka nta deni nzobasigaranye, mu madeni nafashe yose nzoba nahije kuyari. Umushahara rero ni ukora, umushahara gufasha ivyo bintu byose, fata amadeni no kuyariha. Ugasanga rero n'ama investissement canke gushira amahera mu bintu byo kugwiriza amahera, ibyo byose barabikwigisha, bakwereka amabanki arasigurira n'andi ma institution financière arabwira ati shira amahera ngaha, shira muri ubunya, ibintu by'amareyeri byo kuziganya kugira muri za bukuru uzobe ufise amahera. Ivyo ngene umuntu wese ashitse muri Canada acayimwereka, na leta iravuga ati mu mahera winjije ushobora gushira mwaya muri kijya kigega cawe nturenzayo. Ugasanga n'ibintu bantu bakuriramo, abajene bashika 18 bamaze kwibigisha, umuvyeyi warayimubarira ntugide nuko ushaka, tangura kwiyumvira gura inzu yawe ya mbere, reka ivyo bintu by'imiduga y'ibiki. Ugasanga akuze bamwigisha ko ategeza kwirihira amashuri. Bara nk'umwana wa Tereza abatanga gukora y'amasama job ya bwabuzi bwo muri vacances, ayo maraka yaziganya kugira yigurira ikintu, bagaca bamubwira ati ko winjira amahera rihibi ibi baramuha carte de crédit atanga gukura. Ugasanga barakwigishije, umuvyeyi arakwigishije ngene ujira amahera kuko ubu yafise. Hari abapeti bava ngaho ugasanga bashitse hariya cavuga ati je ngoma nihereze umuduga ari cross agira mu kabiri. Ufakazi baraguha ideni hariya. Est-ce que vya bintu watubwira vyo kwigisha ya education mbega iyo umuntu avuye ngaha ko watubwiye ko bishobora gutuma umuntu ashobora ubutunzi bwiwe buzohagirira ikibazo, iyo abarundi bashitse hariya bashashu bahari bino myaka birashika mukabibabwira? Uvyama vyabaye shakane nka twege eglise nagenderamo twari dufise shakane ahantu twigisha finance. Tukababwira ati attention, ubimvukira utabimvukira, uri umuntu yakuriye ngaho utakuriye ngaho, ngizi information ukeneye kugira ubutunzi bwawe ubutunganye neza. No ngaho mu Burundi tugiye kubigira kuko ahubwo twibagira yuko mu ishuri risanzwe nabyo bigisha. Oya, bahigisha ibiharuro n'indome mugabo amafaranga ayo bigisha. Ugasanga ayo ma session muri communauté bama babigize. Montréal vraiment très fort, Ottawa fort gose barabikora. Abantu bagishika bakabwira ati mbo turagize session yigene boganiza amahera ngaha muri Canada. Amabanki afise aba conseiller finance, ukinjira ugiye gufira rendez-vous n'umukonseiller akabwira ati icara ngaha mukamarana isaha, akwereka ngene umushahara wawe wokora, akara amadeni ufise, amadepense ufise, kugira budget je nkaje amakouple yose nigisha mariage. Ndabwira nti ko mwabaye umwe, ko mwacitse umwe, wavuye kwa sonanye kugaza ngaho kugira ufatanye n'umugore wawe mu umwe n'amafinance yanyu mubunya ni konti imwe. Je ndabwira ndabanza muguruze konti ndayibone ku mazina yanyu, imishara yanyu yose jiko, mwige gukorera hamwe. Nk'ivyo wonye ni ibintu utegeza kwigisha. Rero mu conseil akabikwigisha ngene ujira amahera. C'est important umuntu ashimye Canada ko yotangura kurondera information. Mbega igihugu gitunganyije gute, mbega amahera akora gute, mbega systeme ikora gute. Ico kintu ni ikintu ca mbere umuntu ateza kurondera. Kandi abitanga iyo information si abarundi gusa, n'ama organisation menshi abitanga, yaba abamalien, yaba
abasenegale yaba abayivoirien yaba abayisien yaba n'abazungu usanga amaforomasiyo yabo ari shaka umuntu yabona donc biva ku muntu umwe wese arondera nyene ashaka kwitunganya cyangwa ufite umugenzi amaze imyaka uramwegera ati je womfasha ndiko ndashika hameze gute muragiye mushitse hariya mutari pasiteri mwakijije gute vyo pastori navyo vyo pasiteri makaka gute turashitse rero mu mpwemu idasanzwe impwemu yera jewe sinokwesha ngo hari umuntu yantwaye muri eglise oya jewe Imana niyo yankuye mu gitanda ndi kumwe n'umukopine yego ari samedi yambaye ati ejo ajya mu misa nanjye imisa nayimenyereye ari katedrale avuga ni Imana yambaye ati tugende muri ya masengero uwo munsi rero ndagenda nari nzi ahantu kuri metro basengera mbwa sinzi adresse ndaja kuri iyo metro nawe umukopine ankurikiye ko yari baziye ko nabana bagize akatrouble urabona burya butrouble bwo muri Canada ndashika camona abalatino bafite amagitari bafite amabible nakurikiye basoma bibiliya ega aho narinzi yego ndabakurikiye turagenda dufite muri rwo rigize rwabo yari vivante baratavye ndavuga ni abo bantu baragwaye mu mutwe cyane menyere katolika aho muri maison mère kiraza kuma n'amashi uko witunganyije hanyuma numva mu mutima hararyoshe indwi yose numva sinakijwe uwo munsi mugaye indwi yose ihera agatima gakubita numva ya ndirimbo ndavuga ni dusubire naho umukopine nyene arakwemerera yego hanyuma turagenda naho rero mvuga ni Imana iratuzi yamaze kubona ko umutima wahiye neza hageze gukizwa Imana iragenda ibipanga camura kuri metro mvamwo ngenda gufata correspondance mvamwo camura n'umuhungu araho twasangira whisky nawe yaramaze umwaka yarapoteye arambona turarabana arabona ko ndi riside ko yakunda umuziki gose nirirwa muri boîte arambona mu mutwe arabona ati umuntu ari riside dimanche matin yambaye costume agiye niyambaza tugiye ngiye muri eglise wewe uja muri eglise gute uja muri eglise atakunchokoza ngende ajenge muri eglise atugiye muri eglise nkurikira nanjye ngenda ngiye muri eglise yari Didier Gwange neza Imana imuhezagire amen acarantwara shitseyo niho rero numvise solo guitar solo solo Imana ihezagire abakongomani alleluya amen urumva barakubita solo ndavuga ndi birashoboka yuko solo ija muri eglise Yamenye solo ya ndomboro wa solo. Ati mwana arondera muri boîte no muri eglise biri. Biko. Babona mpaguruka ngira ntambe ngira nduze yama. Baragenda uduza kakaduze. Nkabona bose barifata fata. Ngane okay. Mugabo solo niyo yankijije. Je baravuze ati ninda shaka gukizwa. Navuga ni ninga. Ahantu hari ikintu. Ndakiriza. Nakaga kopine, karashira hejuru kuboko. Mugabo wamuhumirije twese wagira guca uhumirije ndakiriza avuga neba ndazi yuko umuntu akijije aca yibaga kopine narinzi ko duhejeje nawe yakiriza avuga ati umutipe turahejeje hanyuma aca dencha droite na waca gauche duhurira imbere ni warumevye na turakizwa uwo munsi vraiment turagendana uwo niwe mugore wanje amen tujanye abana batatu umva naciye mfata Imana kujya nakina basket nibaza ko Imana ikirantegura kujya nakunda basket niko nafashe ibintu by'Imana ndabikunda hamwe ndara no muri eglise hamwe numva umengo nta handi noba muri Canada ubu nava ku kazi nja kuri eglise tashikira muri eglise y'abakongomani abantu bamaze 3 generation basenga si ibyacu usanga atavyo bazi umwerimwe cyangwa babesha utuntu wowe wasanga ari aba generation ari mu mama senze wumva ati je nshaka gusenga nkujya niyo banyigishe gusenga niyo banyigishe gutambira Imana niyo banyigishe gutanga uko ngumara atanze amafaranga nawe uribaza ikibazo ati niyo novuga ni Imana yarakoze kuko yaransimbishije imyaka ibintu ari gutanga kwiga cyangwa nkasanga ndiko ndavyigira ku bantu ari fake cyangwa abantu nabo batavyo bazi
mugera nasanze nshikiye mu bantu bazi Imana bamaze gukorera Imana bavuye muri Kongo bazi Imana donc usanga nshikiye muri abantu bari mature ata bintu by'ubujyajya barimo cankurira ngaho umupasiteri wanje w'umubeninwa aramfata ico gihe nayemeje kubura papa nabuze papa maze umwaka umwe muri Canada urumva nashyize muri eglise nsanga aca mbera papa niwe yaciye antuma nsubira no ku ishuri ndaheza amashuri uwo mupapa béninois docteur en droit docteur en théologie docteur en économie docteur zitatu niwe yafashe informa ubu nibaza ko ari we Imana yandungise kugira asubire kuba mu jeune même c'est 27 ans mu jeune yumva ibintu cadaba créature vraiment nouvelle créature yavuga ngo cyarimigisha vraiment nabaye cyarimigisha cyandakunda Imana cyandagenda ebana kuri rythme nobwiye ko mu myaka 10 y'agakiza nari nabaye mu diakoni nabaye mutamu w'urusengero nize théologie bangize n'umupasteur wow donc muri iyo myaka 10 nagize evolution iri rapide kuko narakunda nta bindi nabona karakazi gusenga uvuga ubutumwa byo mu metro ku evangeliza kugenda kuja mu kurushikira abakozi b'Imana kuko je narinzanye n'abantu benshi muri communauté nazana abantu benshi kugakiza amupasiteri yuguruye eglise ngashika ngamufasha umundi mupasiteri w'umukongomani yugura nkaja kumufasha nagenda kumuyivuariye nkasanga bya bintu nagira muri communauté nivyo nagira no mu rusengero wow imyaka 10 sinzi ngene yaheze kuba ukijijwe hanze nk'igihugu nka Canada biroroshe sinakaye imisho nigeze kugira umunsi madabe yangu icyaha ca Montreal kiratesa fanya amakomantere icyaha ca Montreal kiratesa kirimo dosage ujise Montreal naho nudekuvura au fait yuko ico bita kugira uburenganzira kugira liberté ari ikintu umuzungu akorera ko batamubuza kugira icyo ashatse arazi gucumura acumura bien agashikana neza agashikana ibintu by'abadansezi ni twe tugishika baze ibintu biteye isoni uvuga ati ibintu bashobora gicaha kumugaragara ibintu byacu nkatunyegeza ahantu usanga n'ubigize ntibara yakoze umvuga yakoze hari yange ni kumugaragaro nta problème ihari bose babireba yego ibintu by'amadroge bageze ku maniveau yandi hamwe kati none ahantu bigenda gute ushaze gusarura sara rero uri umuntu adakijijwe influence système yo kugutuma ukora ikintu irakaze baratuma ugenda muri direction bashaka communication barayishiraho ko utegereza kuba umukanadiye bashaka rero udafise Imana ngizira ugasoma Bibiliya uronka izindi information zubwiye ati no ibintu sivyo uraba nk'uwo muntu rero twe Imana ikiza ikagufasha karonka iryo jambo riza gukuza riza guha ibindi vyizigiro ubwo by'ibikomere blessure émotionnelle Imana iratuma uzikira mugabo uri muri iyo monde urakubitika bumva ama divorce bumva babaye menshi ni système ifise ukuntu icana igitinyitse gasanga rero umuntu yakijijwe atagize attention avuye ino atazi système hari arayigwamo atacashikira muri eglise imwe umwuka bamugwiza muri umwuka avuyemo ngashitse hari yanyu arabigwamo foka caronga eglise bafise umucana abandaniriza aho yaragijije sinagiye ahantu asanga nabo umucana baragabanutse barazima atazima gasanga ari agakiza kiwe karabateste wewe wakijijwe gute mbe wakijijwe inzara abantu bakizwa kwera inzara abandi bakizwa kugira abantu nk'iviza cyangwa umugore gasanga rero barabaye teste rero covid yarabikoze turabona agakiza k'abantu kumva bari mu mazu namwe yasohoka bahijije covid no twabonye umuntu akijijwe wavure abandi bari bayivuye abandi bavuga ati no genda uguma muhira ndumva di bien basanga rero kukizwa hari ikintu coroshe
amwe mutacoroshe kuko agakiza n'akimana. Birasaba yuko ugira amasacrifice, birasaba yuko uba serieux, birasaba yuko abakozi b'Imana bakora kurusha, birasaba nuko n'ubutumwa ubuvuga mu ma platform yose, udakoresheje gusa eglise mugabo ukoresheje ama platform yose, ama media yose kugira abantu baronke ijambo. turi mu gihe abantu benshi ngo ziva ngaha zimeze neza, hakurikije hari abantu bakundana bakaza bumva ngo ubu ngo bagize divorce, ngo bagabuye abana, ngo abana bakurikiye mama canke papa. Niki kintu niyo shetani itera abantu bava ngaha bikundaniye bashika hariya ugasanga ingo nikizikibandarire zibanyeranda nk'uko Imana yabishatse. Eba aho rero gira ushira ahantu hatora. Nta ndiko ndavuga sindimo mugabo nibaza yuko kenshi biva no kungene barongoranye. Byahereye foundation yabo itanguriro ifatiro ryabo rya mariage ryariye. Nasanze ngaha mu Burundi no mu bihugu byinshi bya Afrika kubera ubukene, kubera gutinya kazoza, hari abantu benshi bagira ama mariage cyo bita mariage de raison. Mariage batuye mu Kirundi ngo ifatiye ku kintu kanaka mugabo atari urukundo. Uvuga ati nzomukunda kandi ndamukunda mugabo si bimwe uvuga ati je shaka kumuheba, uvuga ati jewe umuntu ndamukunda niwe l'amour de ma vie, niwe Imana yampaye. Gasanga rero abo bantu ayo marezo canke ivyo bintu yashize mu mutwe kugira arongore y'umuntu afite akazi ka bien, amashure ya bien, abona yuko umuntu azo mu cadre canke yifashe neza muri famille yabo, bashika hari hariya ni igihugu c'abagore, igihugu c'abagore hari entre umugabo n'umugore mushitse imbere y'umuzungu ahakaza umugore, kuko sinzi gitu umugabo niko bimeze. Nibaza yuko condition babashaka guha umugore, abona yuko umugore ari serieuse mu rugo, ashobora kubaka neza, ashobora kuzana amahera mu rugo, kandi bari mariable, barafatika kurusha umugabo afise autorité, afise igihagararo, batamwempoza ibintu byose ashaka. Usanga rero izo tandatu twarazibonye, sivuga ngo ni hose, sivuga ngo ni mavire yose, umugabo twarazibonye. Gasanga rero umugore ari hashitse aronka amahera, shikaronka akazi, ashe yifata neza. We rero hora umukangisha yakashi yawe, hagira ati wese nabukenere, niba ari kashi ukurankangisha ndayifise, amashuri akayiga, uyo autorité wamushirako canke ibyo yaje kurondera atari urukundo, atari mariage. Umukinyi ugatangura kumushirako ya nguvu yo ngaha hanye, ngo niwe uteka, ngo niwe woza ivyombo, ngo niwe umesa. Donc bimwe yahora agira ngaha i Burundi abikoresha abayaya n'ababoyi, ugashanga n'abikora hariya, ntakwemerera. Akeneye mu bikorane mwese. Mwese aronka lendi niwe woza ivyombo, mardi niwe usohora poubelle. Muri vacances ho muri muci ari ukata ubwatsi. Wabaye ukata ubwatsi bukatande. Ari umwe muri gaca kata ubwatsi mva n'umugabo. Urasanga ari wabaye muboyi muyaya, wabaye n'uja gusuma. Umugabo rero gaca yimuja ngaha. Cyabona yuko yabaye esclave umugore. Gatanga kuvuga ati oya. Nta nk'icubahiro kima. Ugasanga ari ni communication. Ingorane nyinshi ziva muri communication. Twe twigishijwe communication muri superficielle. Ya communication yo hejuru, hamwe muganira mutashika kuri sitso. Umwana akura bamuhoza. Umujene nta jambo afite imbere y'abavyeyi. Washika muri university umwigisha niwe yigisha wenyine. Ugasanga ntibigeze ukura bakubwira ati vuga numve nawe icuvuga. Ati urafise liberté d'expression. Iwo urafise uburenganzira bwo kuvuga ico ushaka. Utagikunze bwira papa ndaco nkunze. Umwana gayo ba agikofi. Kusanga rero mugeze mu rugo iyo habaye ingorane ntimubwizanye ukuri ngo mushike kumvo ukure muri mo vyose muri wewe ubivuge udafise ubwoba. Umugore adafise ubwoba, umugabo adafise ubwoba, ugasanga ibyo bintu byo kubahana biratumye mutavuganye ukuri. Rero gace guma kimwe kija ku kindi, umunsi umugabo umugore aravuga ati je ndayivuze. Ni ibintu bikomeye cyane uriko urabitubwira. Nuko
abantu barakica hanze kandi urumva ko bavuga ati hajya niho hari kashi imbere ko dusozera byagenze gute kuri ufata ingingo yo kugaruka mu Burundi ntibyari byoroshye kuko namaze imyaka 25 mbere y'uko nza kuva muri 2008 niho Imana yatakumbarira ati iwanyu niho uzohereza iwanyu niho ndagwaye umuhamagara niho nshaka yo kuja gukora kuva muri 2002 nkijijwe yakije 2002 barataga kubivuga abavugishwa tiwe turakubona iwanyu turakubona uri kwakorera iwanyu ijambo fise rirakomeye ho je nkabibika uga 2008 none uvuga nti ndahije amashuri ya theology harageze ko ngenda tubitsa biraza byafashe imyaka 10 uko ntupfa kuza ntibababeshe iyo systeme ya credit ugira uyivemo biroroshe kwijamo kwivamo biragoye kuri amadeni yose ufise biragoye watuze kugaruka warisha amadeni none wasiga hari ya liberté yawe ukeneye tuza kuyipreserva ntagira amadeni akumena umutwe hari ntagira ibintu bihomba utegerezwa kuvayo ufise iyo capacity canke ububasha bwo kubandanya uri hariye ubisize hariye urumva benshi n'ivyo bibagora ati ibindi ndabisiga ngaho rero cyo ndabipanga be abana bazokwigahe mbega hogira ingwara n'ingwara zokuvuzahe umuntu akorera hehe ibyo byose vision iyi kugira na jewe simbe fardu simbe umutwaro nzokora iki usanga byose rero tuza kubipanga kabaza ibibazo abantu bagiye bikabananira benshi baza ngaho bikabananira ni cyakunaniye bamwe ugasanga ni social niyo yananiye abantu abandi nabo ugasanga niyo deni yasize hariya yanse ko ayiriha tugenda turabaza gushika rero tuvuga ati mbo 2018 rero Imana irambarira ati rero udatashe wowe l'année prochaine cubireka 2011 nashatse gutaha biranga 2018 Imana irambarira ati udatashe iyo projet yihebe ndayiha abandi uko yakunaniye ndaza ndahiga shuka ndacumba 2018 ari imbere y'amatora 2019 rero na décide ati ndaje gufata 25 imyaka 25 kashami container ukuzuza ayo madeni yumva ya hariya ngaha ngene ushika wiyinstara ngene ushika ukora je nta mu sponsor office nta mu sponsor nazanye ngo ari karashigikira parmo oya nabari babishaka gusanga ufite ngabacu yo kwibagira umva rero uteza kuza wavyitegura ivyo byose mbega ninasanga DJ ngene bizogenda gute byose wabipanze rero nafise ngaha anye mfise iconzi nje gukorera Imana nje kuvuga ubutumwa projet mfise niyi yantangure cambere ngene guca kabiri ngene guca gatatu nta politiki nzanye nta mugambo nzanye nta mutegetsi nkuriki je nkurikiye Imana nje gukorera Imana ivyo ntivyoroshe ko bufufuse kwizera bavuga 2019 abantu n'abantu bari ngaha bari baragenda bavuga ati ya 2020 tuzigana bizabimeze je natanguye janvier 2018 haba amatora mu mezi atatu kandi navuga nti naha Imana ntahandi imyaka ndindi imyaka 10 nje gukonkretiza nje gukora ivyo Imana yasavye rero sangura eglise muga muri iyo eglise yitwa Eglise Carpos abantu bose dafite urusengero turabatumiye dusenga mu Gifaransa no mu Kirundi Carpos avuga icamwa mu Kigereki ururimi rwanditswe mu Bibiliya bivuga icamwa camwe mu yera kuko ubu icamwa camwe mu yera kirimo ivyamwa 9 mugaye kiva muri mwe mu yera kimwe kiza muri twebwe kigaragaza rero benshi bashaka yuko tuza tugasengera abantu bagakira sengera Imana ikishura mugaye Imana ibishaka natwe tugaragaza biga twerekane ko turi abamwe mu yera ab'Imana rero ivyo tuko turapresha ubu byo ko umuntu yitwa umukiristo kwizina umuntu
bamusaba ibintu ntabikore canke ugasanga kamere kiwe ariko arerekana saka umukirizo umuntu aca yibaza ikibazo none wowe ko ufise mpwemu yera kutegaragaza ivya mpwemu yera urakijijwe rero naho rero niyo message yacu harageze aho twerekana agakiza kacu harageze aho twebwe dukora ivyo bivuga ubutumwa abantu bose barumva ubutumwa bwahageze ko twebwe ivyo tuko turakora ari vyo bituma umuntu akunda Imana je nshaka kumera nk'uko ivyamwe kuko urumva icamwa imwembe ntiwama kumicungwe umwembe wama umwembe rero ari barindiriye yuko wama ivyamwembe bakabona cy'amuntu kwaye kujya ntakijijwe umva Imana yavuze ngo muzobamenyera ku vyama vyama rero niyo message nazanye mugabo si na message yuko yego ntabwo nyamahanga jewe nabonye yuko amahanga harimo opportunity menshi amahanga aratanga izo liberté financière navuze amahanga aratuma amaproje ukora ashobora kugwira amashuri wiga amashuri meza abana bakura mugabo nta hantu namwe Imana idakora Imana naho yimiriwe nta frontière yimiriwe aho uri hose ushize Imana imbere n'ibyo bintu bike ufise ukabisenga Imana yabikoresha message nzanye yuko umujene w'umunyafrika sezo yiwe yageze naho idasa nk'iyo hanze dushaka iyo hanze no ngaha bikunda muri circonstances zo ngaha nk'umuntu avuye muri Canada ntihoza ngaha ngo acitanga gukora ivyo muri Canada atiza gukora selo ivyo asanze ngaha kuri tere ingene abantu biyumvira ingene abantu badandaza ingene abantu baguranana uteza gukorera ngaha muga muri ivyo nyene Imana irabiheza ibihugu vya Nigeria twabona ari ibihugu bikenye haraciye imyaka ishika 20 ibihugu vya Ethiopia twavuga ati we are the world baririmbira Ethiopia yuko bashonje inzara ibishe mugabo mu Ethiopia mu bihugu vya mbere bikomeye muri Afrique du Sud twaguma tubona Soweto abantu barasana mugabo Afrique du Sud do vuga yuko nta gihugu Imana itibuka turi hanga ryayo kwisi nzima rero iyo tugiye hamwe tugashaka kugwiza umwimbo tugashaka gukora turi umujene kavuga ati je imyaka mfise ngendaye Imana ngira nkore ico Imana imbari Imana iri mu butunzi Imana ntiri mu bintu vy'impwemu gusa Imana iri no mu butunzi turimo irakwigisha kudandaza irakwigisha kuvugana n'abantu irakwigisha kwiyumvira ivyumviro nivyo bikomeye cyane je iyo message hari n'abenshi nasanze bayifise nga iyo message niyo shaka yuko dutangura nzanyi sanze hari kandi kuganira niyo office yuko entrepreneuria abajene bo byinjiramo mugabo bafise iyo enseignement yego nuko turi mu gihe mu bindi bihugu usanga ama diaspora afaterera ikintu gikomeye cyane mu bihugu nka diaspora marienne urabona ko irungika amafaranga menshi cyane mbega hari ico aba diaspora mushobora guterera igihugu ku buryo amadovize ashobora kuboneka ku bwinshi je ndiko ndabona après imyaka 5 urumva ngasi imyaka myinshi muga ndiko ndabona twita ama secteur ibirere umuntu ashobora gukoreramo bikagwiza umwimbu birahari transformation y'ibyo kurya guhinyanyura ibyo kurya ibintu by'amaji ibintu byo kuza mini ama petite entreprise birashoboka yuko aba diaspora bashobora kuza bagaterera akayizine k'itomati akayizine gashobora gukora iyo micungwe ubona bukagira jus y'umucungwe ukaba transport ukaba exporter ipiripiri wazo ipiripiri abashinwa bajyanye ngana abahindi donc ibintu by'ipiripiri donc une mini transformation ntitubibehe byose matière première yose bagayitwara mugabo tukabitransforma nga bigatanga akazi hanyuma ukarondera ayo masoko yo hanze ndabona ko diaspora ishobora gukorera kuri ico ikindi ko ndabona ni immobilier twita by'amazu gukora ibisaga biko biraguka rero amantuze arashobora gukora très bien
ama diaspora yashobora gukorera kuri ivyo bakagura tere bari hamwe nka burya Fabrice ariko arakora hari abantu benshi bashobora kuvyinjizamo amahera ngaha hari amasekiteri menshi nka igisagara ikiyaga ca Tanganyika. Ikiyaga ca Tanganyika kiri inexploited. Nta bwato na bumwe bwa divertissement buhari. Nk'ubu uvuga ati muri 30 minutes ndashika mu Rumonge. Tuko turajya. Turi muri dîner. Cyari turi muri piscine indani. Wumva. Ntuzareka ariko aravuza. Ariko aravuza. Mvuga ati ni amasaha abiri yarihiye amahera mugani ya rero tu kutanganyika ku mugoroba. Ivyo ntabihari kandi Tanganyika ari ikiyaga ciza gose. Amafi bavuga ko baroba a 30 metres. Or abagereki baroba a 100 metres. Twebwe ifise 1000 metres. Donc turagira na 1/10 y'ibiri mu Tanganyika. Ifi ziri mu Tanganyika zirasaza. Nk'iyo ni monde tushobora ku exploitamo diaspora ishobora gukora hari amasekiteri menshi diaspora ishobora gukoreramo nibaza ko igikomeye ari gucreate iyo environnement kugira abafite umutahe bumva imitahe yabo icungerewe atari umuntu yozana amahera ngo acambwira ati mbo wewe turawukuyemo wewe après des ans mwakoranye barakwivye iyo kameremere yo kuyibigahera kameremere yo gushaka kubesha abantu bubaka amazu bashise ngaba kumbiga ivyo babubakiye ari umuryango waho yabihaye kuze agasanga ibintu yakoze ngaho barajyana nyatari uko tubwira ibintu bikomeye tuma duserewe n'abasozera nube butumwa uwakurikirana kino kiganiro yosigarana abarundi bari muri Canada abari ngaha abagomba gakiza bose muri rusangi ubutumwa busigarana bwaye mu kiganiro ubutumwa je no bafise ndi bumwe gusa Yesu ni muzima Amen. Yesu niwe atanga amahoro Yesu niwe ayobora ushobora kuba ufise byinshi wifuza mugabo Yesu niwe nyine ashobora kuguha ibigukwiza mu mutima rero umugiye umwakire naho ujya gato mugabo umwakire buhoro ibintu by'amaronko ni vyiza mugabo Imana nihaza yonyine rero aho uri hose cyane uri muri diaspora ndaguhimirije ndakubariye urondere kumwene ukwegera Yesu urondere naho uba kuri YouTube wumvirize mwene data kanguka Chris Ndikumana yego wumvirize mission yiwe wumve umuhamagaro wo kwakira Yesu najye wende kuri YouTube ushaka unyumvirize yego vraiment ntufate bya Yesu nk'imineneko je narabaye muri Amerika nabonye la société ibintu byiza ntibigukange burya Imana yonyene nizo guhaza nizo gushikana ku mugambi yashize ku buzima bwawe ko umwe wese yaje kuri ino si kugira atahure Imana yamuhamagari kandi akore Imana yamuhamagari yego nuko ndagushimire cyane nyakwa pastor yes mwagize neza no muganda kubaza ariko nabaje nawe yego umukubito cavuye umukubito gisigura ibintu bitatu kivuye muri vuga ukubita urumva kera umukubito ari sinye y'ubunywanya hagati y'abantu nk'ubu jewe nji wawe ukangabira inka ijya nkono mpaye ngo nkubito ijya mbere ndayiyobore yitwa umukubito umukubito insiguro ya kabiri yari isigura kugema iyo ugemye kera abantu twayigisha utopito urekuye kubona kwigema wakivuga ati n'umukubito wabugemye wabayikubise kabisa ama jewe nkishiga narabaye umutamburinere nkishiga kuri risengagara narenze ko ingoma bazivuza rero naca ndabya harmoni uwishaka rakokera uwigishikizo agakurikira ujya w'inkiranya nawe akabakomanda bose ya harmoni rero yatanga son imwe iryoshe nkazijya ngo mubona ko muri patrimoine culturel ya UNESCO bavuze bati akana kataraboneka rero cyaravuga ati none reka rero nzana ko kantu kitwa umukubito tuzaniye abavuga ibintu bijyana na social abavuga ijambo ry'Imana abavuga ibijyana na entertainment ivyo byose bize bitanga ibintu kubita gituma uri ko arakurikira bino bintu agira icyo asigaranye akabona n'ishusho ryiza ry'igihugu nuko
Juste Gaël. Eke Blackman. Nabonye vraiment Imana ibahezagire gose. Amen, amen. Kandi ndazi yuko iyi ntuzeya umukubito cana yanyu izoshika kure ntavyo urabona. Amen. Mugira ibintu ibigo bikomeye. Amen. Aha ndiko ndavugisha natanguye. Hallelujah. Kandi vraiment Imana izogushikana kure aho uzoja mu mahanga ugaruka. Amen. Utagenda ngo nk'abajya baca baguma ugenda ukora ibikora ama emission mwicara n'abantu bakomeye bo hanze abantu bakomeye hariya mubaha emission muri hariya kagaruka yenda bona ibintu bikomeye gose mukubita Imana ibahezagire gose umutima wanyu n'umutima mwiza. Amen. Murakoze cyane. Yes. Nuko rero reka ndabashimire mwese muhavye murimo murabana natwe gutambura umugaza bese biranaragwaza ariko mukabananya mutwereka kwa rukundo kuri mikoro Juste Gaël Kedron for Morissa Eke Blackman Johnny Black behind the camera yari umusaza ndabwira ati bye bye cyo hasta la vista ula ushulo mushula kushula none